kaze mwese urukurikirane rw'ibiganiro abantu badushikiriza ibyo baciyemwo mu buzima mu bibazo igihugu cyagiye gicamwo. Uno munsi twaba dufise umutumire benshi bazi ngo bataheruka kubona, natwe tutaheruka kubona. Ni frère Déo Niyonzima. Frère Déo Niyonzima, mwaramutse. Mwaramutse monsieur Mozi. Makuru y'iminsi myinshi cyane. Emwe yagahinga nyene, urumva twese twaravuye mu Burundi, twarahunze. Imana mugabe izokwama tuje imbere kumbure twogorore. Mbewe wahunze ryari? Je nahunze kenshi, mugabo bwa nyuma nahunze mu kwezi kwa kabiri mu 2007. Kweri ki wahunze? Kweri ki wahunze icyo gihe? Niho rukiva mu munyororo canke? Urumva nafunzwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane, hama mu kwezi kwa gatanu njandaronka uburyo bwo guhunga. Okay, duhere rero harya wafungwa. Yeah. Muri ibyo bisi coup d'état imwe yarimo na ancien vice président Kadege na Domitien Ndayizeye na Mugabarabona menga siniko kuri Mugabarabona. Barabona, yego. Wewe wafashwe ryari umunsi wuhe? Nafashwe itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mu 1996. Wafatiwe he? Muhira. Urumva bazindutse muhira, twavyutse dusanga dukikijwe n'igihe n'abasoda. Hama rero baca bambwira yuko baje kuntora. Ndabwira mu ntwaye hehe, bati turakubwira wewe kirakuza gusa. Ngo kandi na kare ntushaka kwanga kuko ngo utaje kuneza tukutwara kunaje. Numva rero basa n'abagoye. Ndaheza ndije mu modokari zabo, y'amakamyoneti yabo, hanyuma tugenda directement muri documentation. Hama rero tuje muri documentation. Aho hari ngasanga hari saa moya na nusu, saa mbiri zaragira. Barakuretse urambara. Urumva nari nsohotse, nari nambaye, hanyuma ntacyo bambwiye ngo ntwara, bambwiye ngo ninjire mu nduga gusa. Hama ngeze kuri documentation baranyereka aho rikira kuri baza quelque part. Njya haguma. Hanyuma amasaha nk'abiri aheze mbona bazanye Kadege. Hanyuma hambatse namaki wewe ngo nibiki bagufatiye wewe, ntabyo ndamenye, ntabyo nzi. Ntibeho bagufatiye iki? Ati naje ntabyo nzi. Turaguma gutyo. Hanyuma mu masaa 6 baca baraza barantora jewe ngo tugutware muhira ngo tugusake. Ni mu nsaki iki? Ni mbe murafise impapuro zo kunsaka? Ngo wewe ngo tugere gusa nta kindi. Turagenda. Ni bande bakubwira gutyo? Abapolisi. Nta mazina yabo nzi kabisa, razi nyene imeze tumenyeranye yo guteba n'abasoda cyangwa n'abapolisi. Bose ni bashari, ntabwo nari nzi. Bari bambaye civil cyangwa bari bambaye igipolisi nyene? Bambaye igipolisi. Okay. Na za modokari zabo zivuza induru, bari bafise ibikwiye mu byo bibajejwe. Hanyuma rero baca baraja mu nzi wanje barasaka, baraja yenzu ifise etaje zibiri, baragenda hasi, baratora ibitabo byanje, baraduga hejuru batora ibitabo byanje. Hanyuma baca barantwara kandi bansubiza muri documentation. Hanyuma rero saa 9 ibura niho baca bamfata baranyigiza mu nzu muri sale. Hanyuma iyo sale rero hari abantu babiri bari ku meza bandika ngo ibyo bambaza, n'abandi bantu batandatu bafise ibintu by'ibihiri by'ibikoni nubwo by'ibinyororo. Hama rero na Kiziba rero wabona yari yambaye neza kudusumya twese.
ari ahagaze ngaho hanyuma rero acyatangura ico gihe yakora iki yari chef de cabinet sinzi ingene officiel bamwita mugabo yari cegera ca Adolphe. Okay. Sinzi ko bamwita directeur général adjoint canke directeur adjoint, je ne sais pas mugabo cyacegera ca Adolphe. Ariko rero nsubiye inyuma gatoya imbere yuko abantu hora muri iyo nzu harimo abantu bafise ibihiri n'ibindi babanje kunkora mu biro kwa Adolphe. Adolphe rero aranyibwira ati Bwana Niyonzima ndagusabye ubivuge byose ni waba ugomba yuko ugira amahoro mu muryango wawe ntimvuge ibigere nakubaho ngo uvuge ibintu byose ngo warimwo ibijanye n'iki ngo wego genda we baca barankwega barantwara rero bansubiza aho hantu babwiye hama rero Kiziba aracarambaza ngo tubwire ko bita club de Kampala cyaricyo nijewe club de Kampala ntacyo nzi baca baratangura rero barangubita d'abord bagombye kunkubita hasi biranka baca bankubita mu birenge mu ntuze ku mavi bansimbira ko bose muri bo harimo bafite inkoho jewe nkabanzi yuko abantu bafite inkoho utabwiza kudadika kuko barakurasa amaro bagomba konja bugufi ko nari muremure n'abasumba hanyuma ngiye hasi baca batabura kunkubita rero cyane byarantangaje rwose kubona abantu ataco wabagize ataco binona kuri bo bashavura bakagukubita rwose nk'umwana wabo mbe birenze n'umwana wabo hanyuma rero bagukubise batarakubaza oya yari yambarije Kiziba ngo club de Kampala ni iki ico cyonyine uvuze kutakiza cyo batabura gukubita donc cyari igicumuro nabuza kumubwisha aricyo mugabo icyo kintu cyo narenze jewe kuko club de Kampala narabaye Kampala mugabo nta club jewe ya Kampala nzi hanyuma rero barankubita kenshi na kenshi bagomba kunkubita mu nda mu kazi bakinda mugabo nkaza ndahahisha ndahafuka mugabo bagashaka bakubita ku ntoke ku buryo torturé yaheze intoke amaboko yanje ari inyama gusa kuko sinzi icyabatuma bagomba gukubita mu nda bwari ube gito gusa hanyuma rero bagaca bakubita aho bashikiriye mu mugongo mu mbavu hanyuma rero minsi yose bamaze nk'iminota nka 10 kuko ntibumva no gukubita ntibyaborohera baza baranakubitana hagati yabo hanyuma rero iminota 10 iheze bagaca bareka bagaca hariho umuntu yaca yugurura intuze y'ijisho ryanje gutya sinamenye ibyo ari byo hanyuma mu nyuma niho nategera yuko ngo baraba yuko prunelle imeze neza hama rero bagaca bampanagura rero mu maso kuko urumva hari hashushe kandi n'izo nkoni zarambabaza cyane urwuya rwarabira hanyuma bagaca bampanagura mu maso hanyuma mu nyuma niho namenye izina ry'uyo muntu hari umuntu yaciye antambuka agacagenda agaca amurika na kamera na projecteur mu nyuma niho namenye ko ari Nyamitwe akamfotora rero hanyuma bahejeje minota 3 iheze agaca basubira kumbaza bambarijwe akarambura ngo tubwire ibintu wavuganye na Nyangoma mu Rumonge komo niwe ntiyigera njya mu Rumonge nabyo nyine ntabyo nzi urumva gashaka ngo donc barondera bambaza ibintu bidakunda ko ntangura no kwishura bon barankubise rwose gushika saa 12 zigira zigere kuko mu bibazo bambaza ubwa mbere bambaza club de Kampala
nkabambaza ibyo Nyangoma yambwiye mu Rumonge ngo hari n'amana ngo twagirize mu Rumonge ngo nyambaza ibyo wewe yambarije mu hoteli yo mu Rutovu aho hose jewe sinigera njayo na rimwe baca bambaza n'ibyo mugabo arabona yambwiye ngo muri permanence y'Iprona ngo mu Ruyigi tout cela nta kimwe nari nzi jewe. Hanyuma kindi bambarije hari hoteli y'Ibugande ngo yitwa Ibis ngo no banahuriyemo n'umuntu yitwa Salim Saleh. Jewe uyo muntu naho nabaye Ibugande sinari bwigire ndamukubita ijisho canke nicara mu cumba yicayemo. Ndababwira nti n'uyo jewe sinigira tuja hamwe na rimwe, sinigira ndamuramutsa canke tuja ahantu turi kumwe. Salim Saleh avukana na President Museveni. Ego uko urumva mu ntango bari batanguye yambaza ibya club zo Kampala ngira ngo byari bijanye n'ibyo bya Salim Saleh ndabizi. Mu nyuma bambaza ibya Rujugiro i Nairobi. Byose urumva uko bari babiteguye sinzi yuko bari babahanuye nabi. Nta na kimwe cyari kiri mu mutwe wanje noheraho ngo mvuge ibintu. Hanyuma rero mu nyuma niho baca bavuga ngo bampe umukate. Rujugiro we bamukubije kwiki? Oya bambazi icyo yampaye ibintu yampereye i Nairobi kandi akacantuma gukora ibintu nivyo bambwiye kuri we nta kindi kintu bigize bambwiye. Ngo kubera ko atavyo ndarinzi nabwira kubera yuko ntatangura kuvuga ibyo bansaba ko mvuga urumva ntivyabandanye. Haba ibya Buyoya mu Rutovu, haba ibyo Nyangoma yowe yantumye turi mu Rumonge canke ibyo mugabo arabona yambwiye ngo muri permanence ya Iprona ngo dans un bar. D'ailleurs mugabo arabona yaca yantelefona akavugaho nari nicaye akavuga yuko nari nicaye hafi y'urugi nkamwitegereza uyo muntu vraiment ariko aranyagiriza yuko nari nicaye hafi kandi atacyo nzi. Aho bakubariza mugabo arabona niho yari nawe. Urumva mvuze ko atavyo nzi yacaza kunyagiriza. Mugabo arabona yaza kuvuga akanavuga ngo shadi ngo vyemere ngo wari wicaye iruhande y'urugi ngo mu Ruyigi ngo hanaha ngo mbere akadekriva ahantu. Ahubwo nje ibyo byavuga ntavyo nzi ubuntu kandi kuko murumva ibyo bintu byose ni ibintu byamaze umwanya muremure cyane kuko uko nahakana ibintu niko baca bankubita. Hanyuma rero baca babwira rero ntuzeye uwo maregaje waza kuzana umukate acaragenda azana ibuye risa ni n'urwatsi rubisi rijejeta visiblement yarikuye muri kanivo. Baca bamfata ku nguvu bararintamika mu kanwa. Kuko bashaka yuko induru zivuga kubera ayo mahiye bankubita zigabanuka hanyuma bankure kwiteka. Mugabo kubera yuko bidashoboka yuko ndarigumye mu kanwa atawubiri urifatiye bankubita byarakorotse bikorotse. Niho rero mu nyuma baca batuma uyo maregareye ngo naze kuzana isosi. Kiziba yamutumye kuza kundanira isosi. Iryo sosi rero yaramaziranoke yazanye mu kamwanyi kakabonerana. Hanyuma rero maregareye arambwira ati rero sha ibi bintu bakubaza bivuge neza nayo ahandi ndashira ko iyi sosi mukate ndashira ko iyi sosi uraburi. Hanyuma rero niho Kiziba yaca ambwira ngo bana mpagarare ngo Niyonzima nisabwe ngo vuga ego kwibazo byose nyanda kubaze uriyo bugomba yuko udapfira ngaha. Ni jewe mbazi igomba byose ndakubwira ego. Achayo aratangura asabwa cyane byose yuko ngo nari membre wa club de Kampala i Kampala ntego ngo waragiye mu hotel Ibis ngo waragutuma kuza kwica president w'u Burundi ntego ngo waragiye ngo mu Rumonge ngo Nyangoma aragutegeka kuzofata ibigwanisho ukica president wo ngaha ngo mugira kudeta ntego
ngo buyoya yaragutumye kugira ibintu ngo muri mu Ruyigi ngo muri hoteli baravuze ikintu sinibuka izina ry'iyo hoteli yo mu Rutovu ntego ngo mugabo arabona rero ngo nawe ngo yakubwiye ko wari mu Ruyigi ntego okay mbona arahimbawe cyane asharadomeka isigareti yemwe hanyuma acababwira ngo mutware uko sinashobora gutambuka ko daya napfunagurutse mu maguru barankwega rero bantwara mu kandi gashambure iruhande kuzuza nk'abaprisonnier benshi cyane abo rero abaprisonnier nabo n'abantu bari barakubiswe aparama bari bazi rwose ibyerekeye gukubitwa baca banja ko avec n'urukundo rwinshi cyane barangura impuzu bandyamika hasi bati tubiza gushira ku isima niho ubyimbuka kandi uruhuka kubera yuko urabona umubiri w'umuntu n'isima bidajanye neza kugira ngo amaboko yanje ashobore kuryama neza hasi bagaba umwacanyikira ku bitugu bye mu buryo uri mu bubamfu hanyuma rero numva rero ndareburutse ndasinziye rero nasubiye kwikangura numva inkoni zikubitwa umuntu yewe numva ni kadege baramuvuga kurumva hari ni ruhande ngo emera ibyo bintu byose bakubwiye ngo Niyonzima yavyemeye kurumva baramubeshe ngo navyemeye urumva hanyuma rero ndasubira kandi ndasinzira kuko nta nguvu nari mfise nyinshi hanyuma rero aho hose bagukubita bariko baragufirma ego uyo mugabo ntuze Nyamitwe bwari bwa mbere namubonye yagumaze araza wamenga aje hari ikintu caje gihinduka ubwo mbere baca bandika kunkubita bakampanagara mu maso agaca filmu hanyuma rero dayero mu nyuma tubonye atanguye kwerekana ama video twari tuzi yuko hava yerekana ibyo batugiriye byose mugabo yerekanye kamwe guza urumva yabyerekana byose byari irango ko batabona yuko iyo ntwaro ari intwaro y'ibintu bibi cyane kandi nuko nkaye mu radio na televiziyo nk'ibintu tuvuga muze mu bicishe mu maradiyo abarundi bumve yuko CNDD-FDD si intwaro n'umugwi w'iterabwoba kuko ibyo bagirira abantu abaprisonnier n'urudubi byo bari wayibonye hanyuma rero niho uko iminsi yakurikira urumva ko twari twabaye cyane urumva abakubiswe mu nyuzeye sinamenye umwanya kadege yamaze kubitwa kuko bukeye niho baza baradutwara kuza kwagirizanya hanyuma umunsi nasubiye ko wa kabiri kadege ngira ngo ari umunsi wa kabiri ngira ngo niho nabonaga rero ingene ameze amoto yarakorotse kuko jewe murumva ko bankubita muri chambre bankubitira hasi nubwo rero wewe ntibamukubise nk'uko badukuye sona kadege kurumva twebwe baradukubita nk'inzoka rero na maregerege mu nyuma yaravuze ati twebwe bari batubwiye ko kadege na Niyonzima na riye yose turakubita nk'inzoka ariko uwo Geriyerose rero uko bamukubise wewe uko ngira niyo babasha ubwa nyuma bamukubise bamubambye urumva bamuhize ku nderuzo hanyuma amaboko yiyo barayabamba n'amaguru barayaboha kujya kumusaraba jewe urumva naratega intoke umwe kunda ntibakubita mugabo Geriyerose ibyo ntibyakunda Geriyerose bamukubita umubiri wose waraboneka bakubita aho bashatse uko bashatse ntiyashobora guhindura ikintu na kimwe ntiyitabarize ntibyakunda ku buryo iminsi bamaze mu mpimba vraiment yarabaye cyane jewe nibaza yuko hari igitangaro cabaye mu buzima bwa Geriyerose kugira ngo ntabe yarapfuye uyo munsi yemwe nibitangaza by'Imana hariho nk'umunsi baduhamagara batubwira twagirizanye mugabo aranasharaza
bagaye hanyuma rero babanza kubwira mugabo ngo we banze umume tubaze Kadege ngo Niyonzima ngo yavuze ko atigeze aja mu Ruyigi ko atigeze kubona mu Ruyigi muri kuri Prora ngo wowe ntihamubonyeyo. Kadege yari umuntu ababaye cyane urona yayiba mukuye ngubu nyinshi cyane acavuga ngo yuko ngo yarango naramubonye Déo hama namutegereza Kadege cyo warambonye mu Ruyigi. Hanyuma ndabona yuko abigize kubera ububabare afise nk'uko na jewe nari nemeye ko hose batubaza nagiyeyo. Hanyuma rero mu nyuma niho rero ministre Françoise nabona aje kuko jewe mpamvu harimo na Kadege muri sale nagumye n'abandi bantu ariko Kadege bamufungiye ahandi yose bamufungira ahandi ntizigeze tubona muri ntuzeye ahandi ndetse mu mpimba. Umunsi rero ministre Françoise yaza niho baca bahagarika gufata abantu kuko mu nyuma uwafashwe inyuma ya gihe yose yari maître Rufyikiriza. Uyo rero yagize Imana aza Françoise yaje twiyumvira yuko ari Françoise yasabye ko yakudukubita. Hanyuma rero kazina muntu baravuze mu mpimba indwi iheze batwaye mu mpimba turanasaba ko boza kutuvuza baranka yemwe twagiye kubona muganga ngira ngo ukwezi guheze ku buryo iyo ntwaro kuko iyo numvije mu maradiyo nkumva bariko baravuga ngo barasenga nkumva bariko baravuga ngo bibereye mu mahoro ngo ubundi ngo bafise ibintu byose ngo imfungurwa ngo biki ngo n'amahoro n'umutekano nkibuka ariko icyo bari koko nkabona yuko bagira Imana ariko tudafise uburyo bwo kubivuga tudafise n'ingene shobora gusimba urubanza nabo ngo bitabe kuko ni intwaro ibesha ni intwaro yica birateye agahinda. wavuze ko ugishika bakujanye mu biro kwa Adolphe niho yari ari aho bankubita Adolphe ntiyari muri aho bankubitiye. Adolphe yari mu biro vyiwe twabonanye mu biro vyiwe gusa nayo aho hantu bankubitira ni sale ntiyigeze aza bariko barankubita. uwari ahari n'ikiziba na Nyamitwe n'abandi bagrefiye babiri ntibuka amazina kabisa ngira ngo bagenzanye twapfunganywe boheza nimwababaza bazobabwira amazina yabo. Ndibaza ko nka Rufyikiri metero Rufyikirazi neza abo bantu abapolisi babiri kirasuye kubona Adolphe yego mumaze kuvaho aho umushikiranganji Françoise abaze kuza kubaraba akavuga ko mwatotejwe ko yarabivuze mu makuru yarabivuze ko habaye ama torture niho muvuze bashobora kuba bararetse hama Domitien ndayizewe hari cyo bari bamukubajije ko yehora ari president. Oya bagaye Domitien ari mu byo bambaza kuko ngo urumva jewe nari umukozi wabo nari umukozi wa Domitien na Kadege urumva mugabo ntibari bambwira waba president bavuga yuko jewe nari kumwe na Domitien na Kadege mu gutembagaza intwaro urumva Domitien ibyo nabimenya gusa muri tribunal naho duhuriye mu mpimba niho twatatumaze igihe ko yazi byinshi uko wowe twapfunzwe wewe ari hanze yaratubwiye yuko abaperezida bo muri Tanzania ni Bugande babwiye bati byiza ntiwotaha kuko abantu bariko wewe nabati emwe ndataha nyene kuko na kare abo bantu nta kintu kimwe nabatubye Kadege ntacyo twatwanye kuva ndamwirukanye muri guverinoma yanje. Uyo Niyonzima ntacyo tugira tukora na kimwe uretse ureke n'abandi bose n'ujya mu soda ntawe nzi
mugabo rero urumva yashitse ibya torturé urumva byaheze batakibigira ku buryo umenga baramufasha acabonera mu mpimba directement amarasha adusugura ibintu byinshi hanyuma mwega amaradiyo kenshi na kenshi amaradiyo yarazi byinshi gusumya twebwe hari ibintu twamenya tugiye mu radiyo kuko tatubiswe none mu rubanza nta rubanza mwashinze inyuma y'urwo babaciriye mwisigura ko atavyo mwarimo bakabarekura mwe nta rubanza mwashinze kubera ibyo mwakorewe yabaganye muri ayo mezi 6 twamaze mu mpimba twarashinze imanza rwose tugaheza tukaburana bon hakaba akantu hariho abantu batwagiriza mugabo arabona mugabo arabona yatwarije muri documentation gusa ahandi ntiyashoboye kutwagiriza ngira ngo nico gituma bacu barondera urundi muntu yitwa Maconco agahungu k'inzobe twagasanze mu mpimba niko rero kaja kabandanya katwagiriza yuko twebwe twagomba kugira kudeta ariko rero nkakategera mboda ati none resha wewe kuvuga ngo jiwe ngo nagira kudeta iwanje hameze gute wovuga ingene hameze ngene hasa mu kwinjira iwanje winjirayo gute bikakananira kuvuga kuko mugabo rero muri tribunal ibyo twavuga byose yemwe jije hariho umudamu ntazopfa nibagiye sinzi ko akiri ubu umenga yitwa Ntakaburimbo yari president wa cour supreme umenga ibintu nk'ibyo yari umuntu atwagiriza rwose akavuga yuko ngo jewe ngo nari ngo pièce maîtresse ndazibashe umudamu naho numva ari umukuru muri tribunal ambuye nk'uyo muntu mufise icyo mwomutubariza mwubatsi wabajya abantu mwapfiki ko tutari tumuzi twebwe hanyuma mu rubanza bien sûr hariho abajije baturekuye bavuze ko ataco kuba urumva muri tribunal byaranka ntibyakunda ko batwagiriza barababaza nk'umusoda yitwa Rudadi Déo Niyonzima wihirukana ryari akaba yirukana umwaka waciye none iyo kudeta uyimushyira ku gute ngo ni umusivili ngo yagira politiki y'umusivili ati none mu gisoda wewe wari ujejwe iki mu byerekeye Niyonzima ngo nta na kimwe ngo none umwagiriza iki ngo ntabyo nzi neza ngo umugabo arabizi urumva abajije byarabagora rwose gutegera hanyuma tubaje yuko twogira confrontation nabo bantu cyane bagahamagara diplomasi bakabaza abo bose batwagiriza Salim Salehe bakabaza uyo Rujugiro kugira ngo badukure kw'iceyi jije bango no ntibikenewe tubakeneye abo donc urumva twarasinda mugabo bagashobora basubira kugira appel mu nyuma rero niho amezi 6 aheze baba batwira ngo mureze ngo ntaco mwacumuye baca baraturekura baturekuye rero niho twumva ngo president Nkurunziza yavuze yuko umuntu wese kiyatortuye kiko soswa ngo abwiza guhanwa hanyuma bakiziba ngo okay tuzohanwa ngo umugabo nabo bantu ngo tuzopfa bari mu kuzimu niho rero twari twumva yuko atamakiro dufise tukaturondera nyine duca mu byambu hama rero turahunga tunakadege niho rero naje Nairobi hama mvuye Nairobi mba mu réfugié ndaprotégé muri HCR hama rero États-Unis cyaziremera konda kuba ino gushika n'ubu nta rubanza mwigeze mugerageza gushinga mu nzego mu masentare yandi ego narashinze urubanza muri ONU i Genève kandi barukurikiranye gose baragira enquête baraje Burundi baragira gute ndatsinda hanyuma ngabo gutsinda urumva bisaba yuko
leta yemera yuko yagize amakosa. Urumva leta gushika ubu yaranse kagize kwita urubanza rwacitse. Urubanza baciye rwavuga iki? Bavuga yuko nawe torturé, yuko mbwirizwa kuba indemnisé, yuko ibyo banyagiza byose na leta yonyine yemeye yuko atari byo. Hanyuma rero mugabo gutsinda ntacyo bimaze kuko leta ari ya CNDD-FDD yonyine kandi ari ibwiza guca yagize kutuga urubanza. Urumva abantu z'abavoka bamburanira kuko bakurikirana umwe bavuze bati nta kundi no kurindira opportunité yuko urubanza rwosubira kubyuka. Karigira na Erosi Damien ndasigaranye nabagire yaraburanye kandi yarasi nawe nyene utagovye gihango kuburana yanika dege kubera impamvu ntaramenya neza. Urizera ko uzotebuka ukuzurizwa umunsi ntazi wariwo? Niho ukumbaza uti urizera yuko CNDD-FDD izotinda ikaba ku ntwaro? Ntabyo nizeye kuko simbona ikintu cyoshobora kugira ingufu zikwiye kugira ngo CNDD-FDD irije kugaba Burundi. Mugabo bishobotse ko ntakidashoboka kuri iyi si, bavuga ngo isi nisakaye, hari naho byoshoboka bikunze akazi n'intwaro turashobora kuzoburana kuko urumva mu bituburanira vya mbere ni leta nyene yadupfunze yarahavuye iremera yuko yadohoye ubusa. Urumva ico cyonyine kirakwiye kugira ngo turonse ari tribunal leta yonyene iheze itwuzurize. Mushinga nahe Niyonzima Déo, akamaro ubona nakahe ko kugira intahe kuvuga nk'ibi byagushikiye ukabishikiriza abantu bifise akahe kamaro? Uko n'abandi bashikiwe n'ibi nabiriya babishikiriza urabyogira akahe kamaro? Akamaro ni kanini cyane kuko abantu benshi ivyerekeye intwaro ya CNDD-FDD bazi birya aririmba, birya secrétaire général wa CNDD-FDD aguma avuga hose yuko bazanye amahoro n'ituze mu Burundi. Ibi bintu tuvuga abarundi bavyumvise bakabimenya bakumva yuko iyo ntwaro ari intwaro yica itoteza, kuko murumva twebwe turi bamwe mu bagize amahirwe ntibaherayo. Hari abantu benshi batarokoka, sinzi nyine twarokotse na twebwe. Urumva twebwe turi nk'akama mu ruzi, abantu benshi barapfa. Urumva rero izi ntahe muguma musaba abantu bakabaha mukazitangaza, mworonka uburyo bwo gutangaza rwose byenyuje abarundi bakumva amabi CNDD-FDD yihishe inyuma. Ngira ngo boheza nk'igihugu nk'abarundi bakava hasi bakiyamiriza iyo ntwaro. Mugabo urumva ko bisaba ingufu nyinshi, muragerageza umwe wese agira ibyo ashoboye kuko tutavuze amabi iyo ntwaro igira ntibazomenya ko iyo ntwaro ari mbi, atari intwaro ya politike, ari intwaro ya teroriste. Déo Niyonzima, urakoze cyane kuri uyu mwanya wafashe, urabona babikoreye mu ibarabara. Wakoze cyane kutwihanganira ugafata uyu mwanya kugira ngo ushikirize iyo ntahe yawe. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe, mugira akazi keza, mubandanye mudufasha kumenyesha amakuba abarundi turimo. Urakoze cyane. Merci.